Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese dukurikirana aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tugira tuze kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biri kuvugwa mu mugambwe CNDD-FDD. Ibi vyose kandi bikaba biturutse ku burwayi bw'umunyamabanga mukuru uyu mugambwe ku rwego rw'igihugu Reverien Ndikuriyo. Mu bagumyabanga bakomeye cyane b'uyu mugambwe harimwo imirwi ibiri. Harimwo abo mu murwi witwa Karabo kwa Ndayishimiye ndetse n'abitwa ko bari mw'iragi rya Perezida Nkurunziza. Kuri ubu rero hari amakuru ari mu mugambwe CNDD-FDD avuga yuko Reverien Ndikuriyo ashobora kuba yarahejeje gucikana. Ivyose Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ku munsi wa gatandatu bwasozeraga igikorane c'imisi itatu cari catunganijwe n'uyu mugambwe ku rwego rw'igihugu, akaba yarabikoze nk'uko vyagenze mu gihe bari bagiye gutangaza urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza. Benshi muravyibuka yuko urupfu rwa Petero Nkurunziza rwatangajwe inyuma y'igihe yarapfuye. Andi makuru ahari abo ku ruhande rwa Ndayishimiye bo barabandanya kwemeza ko Reverien Ndikuriyo agihemu w'abazima ko ari mu vyuma canke se bomboni mu bitaro agwaremwe mu gihugu ca Kenya i Nairobi. Bamwe bakavuga yuko ashobora no kuba yaravanywe ngaha mu gihugu c'u Burundi ari ikiziga bakamujana mu gihugu ca Kenya, aho bari bavuganye na bamwe mu bategetsi bakomeye bo muri ico gihugu ko boba bamubitse bakazotangariza abagumyabanga ko yacikaniye mu bitaro vyo mu gihugu ca Kenya mu nyuma nk'uko amakuru abandanya bivuga. Hari indi nama ikomeye cyane murantunge, ivyo bivugwa bikaba ari amakuru ariko yatanguye guhanwahanwa mu bagumyabanga cyane cyane abitwa ko bari mw'iragi rya Perezida Nkurunziza. Mugabo kwa Ndayishimiye bo babandanya kwemeza ko Reverien Ndikuriyo akiriko arahema w'abazima. Hakaba hari andi makuru avuga ku nama ikomeye cyane yakoreshejwe abagumyabanga 39 mu ntara ya Cibitoke. Ni mu gihe mu ntara y'Ibitoke hari hatanguye kunugwanurwa amakuru yuko hashobora kuba imigumuko mu banywanyi b'uyu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD biturutse ku bugwayi bwa Reverien Ndikuriyo. Ni nako kandi muri CNDD-FDD batinye iyo migumuko yari gukorwa n'abo banywanyi b'uyu mugambwe babarizwa mu ntara y'Ibitoke, kuko intara y'Ibitoke ivugwa nk'intara Reverien Ndikuriyo afisemwo abayoboke benshi cyane mu mugambwe CNDD-FDD, kandi ko kubura ibibanza canke se amajwi mu matora muri iyi ntara bishobora kuzokoma mu nkokora uyu mugambwe uri ku butegetsi. Ni inama Evariste Ndayishimiye n'ibindi bihangange vyo muri CNDD-FDD vyarungitsemwo ikindi gihangange tutaroronka izina ryaco ngaha makuru tukiriko turatohoza. Ico gihangange akaba arico cavanye ubutumwa bw'umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bagumyabanga bakomeye cyane ku rwego rw'igihugu mu mugambwe yerekeza mu ntara y'Ibitoke aho yaragiye guhoshahosha iyo migumuko yagira yaduke mu banywanyi b'uyu mugambwe uri ku butegetsi. Bivuye kuri ayo makuru bari bariko barahanahana avuga yuko Reverien Ndikuriyo ashobora kuba yarahejeje gucikana mu mugambwe, bakaba batari babitangariza abene gihugu. Vyose n'ubundi bikaguma bitera urujijo mu gihe Bob Rugurika canke se Pacifique Nazwe batari bavyandika ko nk'uko abategetsi bakomeye cyane ngaha mu gihugu batinya inkuru zandikwa n'abo bagabo mvuze uko ari babiri. Muti rero ibi vyose birabana n'ishano Reverien Ndikuriyo ashobora kuba yarahawe canke se nimba yarahejeje no gucikana. Muti ivyavuye kuki? Reka dusubire inyuma gato mu mwaka uheze w'ibihumbi 2024 hari kwigenekerezo ya 13 ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2024 harakoranye rukokoma y'ibihangange vya CNDD-FDD. Muti kuki tugaruye iyi rukokoma y'ibihangange vya CNDD-FDD? Navyo muragenda mubisobanukirwamwo gake gake kuko hari ivyo ibi bihangange vyasavye Reverien Ndikuriyo nawe aranana. Amakuru twakuye hafi y'abegereye Perezida Ndayishimiye yemeje ko kugerekerezo ya 13 ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2024 nkuko twanabibagejeje ko habaye inama idasanzwe hagati y'abajenerali bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Iyi ni inama ikomeye cyane yabereye iwabo wa Perezida Ndayishimiye mu Kibimba muri komine Giheta. Iyo nama ntiyari isanzwe na gatoyi kuko ari inama yatanguye ku isaha 11 z'umuhingamo irabandanya no kuwa gatandatu gushika isaha 4 z'ijoro. abari batumiwe muri iyo nama vyari bihangange vyahoze bigwana muri CNDD-FDD kuko nta muntu ataragwanye muri
ataragwanye muri CNDD FDD yari yigeze atumirwa muri iyo nama. Ni inama kandi itaratumiwemwo abandi bategetsi bahambaye ku rwego rw'igihugu, aho twovuga nk'umukuru w'inama nshingamateka, umukuru w'inama nkenguzamateka canke se abandi bategetsi bakomeye. Abo nibo abagiye muri iyo nama harimwo Perezida Ndayishimiye, umukuru w'igihugu harimwo General Gervais Nderakobuca, umushikiranganji wa mbere hakabamwo Reverano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, General Prime Niyongabo atwara igisirikare cy'u Burundi, habamwo General Etienne Ntakarutimana Batazira Steve, uyu yahoze atwara iperereza, harimwo General Gabriel Nizigama Batazira Tibia, uyu akaba yarahoze ari umuyobozi mwishikira mu biro kwa Perezida Nkurunziza. Harimo kandi Perezida Ndayishimiye General Joseph Ngendabanka Batazira Warioba, uyu akaba ari wajejwe kugura no gushingura ibikoresho vy'igipolisi, harimwo General Christophe Manirambona Batazira wa Kenya, uyu akaba asanzwe ari icegera cy'umukuru w'igipolisi, harimwo umujenerali Batazira Gipfungu, uyu akaba yitwa Sinzakaraho Joshua Tanaze, uyu yahoze mu buserukizi bw'u Burundi New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimwo General Manuel Miburo Batazira Komateri atwara ANSS, ndetse na General Leonidas Ndaruzani atwara kabine polisi ya Perezida, General Silas Ntigurirwa atwara kabine militaire ya Perezida, ndetse n'abandi bakeyi bari muri iyo nama. Iyi nama yari yitabwe n'ibihangange bikomeye cyane mu mugambwe CNDD FDD. Ibyavugiwe muri iyo nama vyumviswe, icambere harimwo ico gusubiza hamwe, niyo ngingo nyamukuru inama yari ishimikiyeko. Muri iyi nama haravuzwemwo vyinshi. Muti rero kuki abagabo bari muri iyi nama bose tubazanye? Aba bagabo aya mazina yose duhejeje kubabwira bose murabazi mu nzego z'umutekano, abatazwi mu nzego z'umutekano nabo bazwi mu nzego za politike. Aba nibo bari muri iyo nama yari yatumijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye muhiriwe iwabo Murantungi, iwabo mu Kibimba, hakaba ari muri komine Giheta. Muri iyi nama barasavye Reverano Ndikuriyo ikintu gikomeye cyane. Muribuka ko nababwiye ko mu mugambwe CNDD FDD harimwo imirwi ibiri, harimwo abitwa ko bari mwiragi ryo kwa Perezida Nkurunziza, ndetse n'abitwa ko ari abayoboke ba Perezida Ndayishimiye. Aha Reverano Ndikuriyo nibwo Perezida Ndayishimiye yamusavye rwose ashimitse ko yorekura ikibanza cyo kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe, ahubwo wewe akihitiramwo ikindi kibanza ashaka inyuma y'amatora yo muri uyu mwaka. Ivyo Reverano Ndikuriyo yavyamiriye kure cyane, kuko muribuka ko hari n'amakuru nabashikirije avuga amasezerano yari yarabaye hagati ya Perezida Ndayishimiye ndetse na Perezida Nkurunziza, igihe Nkurunziza yaje kugena Ndayishimiye ngo aba ari we azohagararira umugambwe CNDD FDD mu matora yabaye yo mu mwaka w'ibihumbi 2020. Aho muri ayo masezerano vyavugwa yuko Reverano Ndikuriyo azotwara umugambwe mu kiringo c'imyaka 5, akongerwa imyaka 2. Iyo myaka 2 akaba ariyo azotozamwo Perezida Evariste Ndayishimiye mu kiringo ciwe ca kabiri, ari naho General Bunyoni yari gutangurira nawe atwara umugambwe mu mwaka w'ibihumbi 2027 nyuma y'amatora, agashika mu mwaka w'ibihumbi 2032 nawe akongerwa imyaka 2 akitoza mu mwaka w'ibihumbi 2034 mu matora y'umukuru w'igihugu, nawe akabona gutwara igihugu cy'u Burundi. Bikavuga ko ayo masezerano yose Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye arasambura buhoro buhoro. Muti rero vyifashe gute? Bamwe bati indwara Reverano Ndikuriyo arwaye izwi n'aba bagabo bose bari muri iyo nama, harimwo Prime Niyongabo, Gervais Nderakobuca, Etienne Ntakarutimana, Gabriel Nizigama Batazira Tibia, harimwo General Joseph Ngendabanka Batazira Warioba, Christophe Manirambona n'abandi bose bari muri iyi nama, ngo nibo bonyene bashobora kuba bazi indwara Reverano Ndikuriyo arwaye, kandi ngo ni nabo bonyene bashobora kuba bazi yuko niba Reverano Ndikuriyo akiri muzima canke se nimba koko yarahejeje gucikana. Nihangana rikomeye cyane ryagiye rirabaho hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reverano Ndikuriyo inyuma y'ifungwa rya General Bunyoni mu mwaka w'ibihumbi 2023 ndetse n'ikurwa ryo mu mwaka w'ibihumbi 2022. Uwasa n'usigaye ku ruhembe mu barizwa mwiragi ryo kwa Perezida Nkurunziza yari Reverano Ndikuriyo. Mu majambo menshi Reverano Ndikuriyo yagiye arashikiriza, vyagiye bigaragara yuko atubaha Perezida Evariste Ndayishimiye kandi rwose atanamutinya. Ibi rero biri no mu
biri no mu vyatumye icuka kibi kibandanya kuguma hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reverien Ndikuriyo canke se hagati y'iyo mirwi ibiri ariyo umurwi ubarizwa mw'irage kwa Perezida Nkurunziza ndetse n'ababarizwa kwa Perezida Varisito Ndayishimiye. Muti rero vyagenze gute? Mu mateka y'abasendede FDD iyo bacanyemwo ntibasubiza hamwe ahubwo haraba uruhande rwiganza rukanesha urundi. Ngo nako rero biriko biragenda kuko ngo bashobora kuba bashaka kwikura ko Reverien Ndikuriyo inyuma yabo bamubwiriye ko agomba kurekura ikibanza c'umugambwe kigahabwa uwundi tutari twabasha kumenya izina ryiwe ngo naryo turibashikirize, ahubwo we bakamuhitishamwo kuzohitamwo mu bindi bibanza vyose bikomeye vy'ubutegetsi ikibanza yo kwifuza kwicaramwo nabo bakakimuterekamwo. Niko vyagenze rero nkuko nari ntanguye kubivuga mu mateka y'abasendede FDD iyo bacanyemwe ntibasubiza hamwe ahubwo haraba uruhande rwiganza rukanesha urundi. Ibi niko vyagenze igihe Jean Bosco Ndayikengurukiye yatembagazaga Leonard Nyangoma, niko vyabandanije Petero Nkurunziza na Hussein Rajabu batembagaje Jean Bosco Ndayikengurukiye, aba nabo bageze ku butegetsi vyabandanije gutyo. Mu gihe Perezida Nkurunziza yikurako uruhande rwa Hussein Rajabu mu mwaka w'ibihumbi 2015 naho yatandukanye n'abemirije ikiringo ca gatatu ciwe abari kumwe na General Godefroid Niyombare n'abiswa ba Fronderi. Hatangura ibihuha bivuga ukutumvikana mu butegetsi imbere bakanabibeshuza, ariko vyama birangira impande zihanganye zisekanye. Bamwe bati ivy'abasendede FDD bakoze amanama bita yo gusubiza hamwe nivyo bita mu gifaransa gagner du temps. Impande zose ziba zibona ko zitaronka inguvu zikwiye zo gusekana, rumwe rwose ruba rugiye kwiga uko ruzorohera kunesha urundi. Muri kahise ngicabonetse nuko umukuru w'igihugu ari we kenshi atomborera mu kanya baba bihaye bati tubihe iminsi. Ibiriko biragaragara rero ni navyo biriko biratera impari zikomeye cyane mu banywanyi b'uyu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, aho abo ku ruhande rw'abitwa ko bari mu iragi rya Sogo canke se iragi rya Perezida Nkurunziza bigaragara yuko bari kuneshwa, mu gihe kandi amakuru ahari avuga yuko amakuru tutokwemeza rwose avuga yuko ivya Reverien Ndikuriyo navyo bashobora kuba bari kubitwara nk'uko vyagenze ku bwa Perezida Nkurunziza igihe yari ahejeje gucikana. Mu yandi makuru hari ubusuma budasanzwe mu gihugu, abanyagihugu bariko barasahurwa urukomba amazi mu microfinance ndetse n'amakoperative. Ni mu gihe bivuga yuko hari indi koperative yasahuye amafaranga y'abanyagihugu nyeneyo agaca ahunga. Ibintu biriko biraba biteye ubwoba. Inzego z'igihugu ziri Banki Nkuru y'Igihugu BRB yoba bifisemwo uruhara. Ese kubera iki abariko basahura abanyagihugu batariko bafatwa? Reka duhere muri koperative COPESEM, Koperative pour le changement de la mentalité. Iyahora ikora muri zone Kamenge neza na neza muri quartier Songa kwibarabara ry'umunani. Nyeneyo yahora ayirongoye yitwa Evariste Bizimana. Iyo koperative yari yemerewe ni Banki Nkuru y'Igihugu gukorera ku mugaragaro ku ruhusha numero ubusa 27 bare GFC bare 2021. Muri iyo COPESEM abanyagihugu batwarayo amafaranga bakabungukira inyungu y'ibice 5%. Kwigenekerezo ya 13/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2025 abanyagihugu bikanguye basanga iyo COPESEM yugaye aho yakorera. Umwe nyeneyo Varisto Bizimana yagiye atwaye amafaranga yose y'abanyagihugu arenga miliyaridi 10, bivugwa ko yamaze no gusohoka igihugu. Gushika ubu abanyagihugu bari bafise amafaranga ntibagerayo bacira nayo bamira. Uyu Evariste asanzwe avukana no bitamenye Imana Li. Uyu nawe yahoze arongoye microfinance neza iwacu iheruka guhomba igashira mu marira benshi abanyagihugu. Inkuru ijanye n'ivyashitseyo navyo twarayishikirije. Tubanze twibutse hano ko Li asanzwe avukana kandi na Fabien Niyonzima arongoye Codem, aho muca mutahura ko abo bantu bose batatu bavukana kandi ama microfinance yabo yose ariko arasahura abanyagihugu. Muti none ubwo ntiwoba ari umugambi wateguwe? Ni ikibazo kibazwa n'abantu benshi. Hamwe twokwemeza ko ari umugambi wateguwe ntitwoba twihenze na gato. Mve namwe muribuka mu nkuru twabashikirije hano amanyanga Rino yakoze mu guha ingurane mwene wabo wa Codem irengeye ubushobozi bwa microfinance neza iwacu yararongoye. Rino yarubahutse arahamwe ni wabo ingurane y'umuriyaridi n'igice, ayo yose ari muri ya Codem.
ivyo vyatumye iyo microfinance ikivuga ko yahomvye, Ri aca aratanga imihoho arigira, abanyagihugu basigaye bifumbereje. Ayandi matohoza yakozwe twashoboye kumenya ko igihe Ri yarakirongoye microfinance neza iwacu yafatanywe itonga yivye amafaranga angana n'imiliyoni amajana 257 z'amafaranga y'amarundi mu kwezi k'umunani umwaka weze w'ibihumbi 2024. Aya mafaranga akaba yarayafatanywe ariko ayarungika muri Copesemu iri mu Kamenge, imwe ya mwene wabo Varisito. Kugira bimenyekane ico gihe Rino yari kagira transfer y'ayo mafaranga, umuyaga nkuba ucuracikabura connection. Ugeze kugaruka n'abakozi mu buhinga babona ko hari transfer yariko irakorwa itaheze. Iki gihe vyaragiye habona, abandi barongozi basaba ko rinafatwa kugira ashirwe imbere y'ubutungane, ariko vyaranse kubera igikenye afise mu mugambi uri ku butegetsi. Aha rero ufatiye kuri ivyo vyose bituma abantu bibaza ko ari umugambi wateguwe wo kunyaga abanyagihugu. Uyu Rino avukana na Fabien yarongoye Kodemo, akavukana kandi na Varisto yararongoye Copesemu. Muri izo koperative zibiri niho Rino yarungitse amafaranga menshi. Ri yaciye atanga imihoho kubera microfinance neza iwacu yahora arongoye yahomvye. Mwene wa Varisto muri Copesemu aca aterura amafaranga y'abanyagihugu nawe arigira. Muti none aha kwabaye guhomba canke yari integuro? Ibi bintu birakwiye kugira abantu bemeza ko hari umugambi wateguwe. Igisigaye ni ukumenya nimba inzego z'igihugu ziko zibikurikirana canke zizoreka abanyagihugu bakaguma basahugwa muri buno buryo. Andi makuru tuzobageza ko birabana n'ubu busahuzi buriko burakorwa muri ayo makoperative, tuzogira turabire hamwe ico bagituma abariko basahura abanyagihugu badafatwa canke ubucuti bafitaniye n'abategerezwa kubafata. Ngayo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuzucikanwe nayo dushikiriza. Usangize kandi no makuru bagenzawe aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhuza TV rero, Imana ibahezagire ibikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.